maze rero ushobora ruryosha uno munsi ese turwanyarutse ego problem bakuri babaye abana beza bate banje turakora abazantore rero ego agetse ujya si Silver yego ndibaza yo hewe reka ahubwo nzimye reka tugende kumuraba tugende tumuramutse Jesse narizi ko yavuye muri mission none ubwo sohora mu muduga ankoro n'abantu bose ntibo baramukije vraiment oya nabaramukije mugabo Silver sinamuramukije ngo tunyarukisha tubonye ndagusabye shaje urazi ko nanka kuja mu bantu none abantu barigera bakujya reka tugende tumuramutse sha baramukije none abantu bose uraza kubaheza none yakubonye none atambunye asubire muri mission kameme tutamuramukije ariko Silver vraiment ntiyonjana oya nukuri oya ntiyonjana twamaze gushika mu muduga ni wari kurabwa ko n'abana baturindiriye tugende dukora ivyo twe twavuga reka basi simbe hama ndamubwire ko mbure ndamuzana ngakura mu kizito reka ndagusavye reka ngende ni birefu nukuri oya shanda gusavye oya bwasubire mu muduga so kuja muri rya tsinzi ry'abantu bace baza gusubira kubona baje baze kuturamutsa n'uje mugore wiwe nukuri cewe vraiment kuvugana n'abantu benshi birangora urabizi reka rero wowe ntibikugore jewe reka ngende hama wewe ndamukuzanira nga tutswit bitangaje mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere yuko meze neza aho muherereye hose ni Olivier ni Nathalie nizere yuko hari ico mwatahuye muri aka gakino aha turiko turerekana cyane twisunga ku muflegmatique uko ameze sinzi ico Nathalie tubwira ko abaflegmatique abaflegmatique n'abantu bakunda ibintu bipanze n'ivyo kandi badakunda kugaragaza ibishobisho muri mu majambo makene n'abantu badakunda kuja mu bantu bakunda kuronka amahoro n'abantu rero kenshi n'abantu menga bafise isoni umenga baratinya abantu ariko ntibibatinya umenga ubusa nk'umenga uramuvangiye hari abantu benshi banatwandikiye b'abaflegmatique batubwira bati je iyo mbonye umuntu mwibarabara byakunda udashobora kumwikabusha ndumva naho tuba tuzinanye vraiment ko numva umenga ari birebire kuja kumuraba ariko sukwanka abantu kuko umuntu ashobora kwibaza ati je yanyikabushije nta nkunda mbe yashatse yagenze gute cyane rero kuba expose na cyane nkaha urabona twari mu rubanza hama kumva yuko tugira tugende abantu bose basubire kumubona umenga nakunda kubasura projecteur agomba abahantu donc rukuvuga abantu bakiyo bamubonye wewe n'amahoro kuri we naho bomwinyora n'amahoro kandi n'abantu badakunda kuvuga rero guhura n'abantu bose ucumenga bayoblige kuvuga aho umenga rikarisigura bigasa n'ibimuruhisha rero suko yankana na cyane ahadusa ni nk'umuntu w'umusange aba yashushe nyene agomba abantu bose kuja kubakora mu ntoki kubayambira kubaramutsa kubavugisha surtout nk'abakumbuye iyo rero ubana n'umuntu nk'uyo umuflegmatique canke n'umumelancholique en general aba introverti hari igihe ucumenga ntibakunda abantu umenga ntibiyugurukiye abantu ariko barabakunda kuko burya umuflegmatique muri rusanga arakunda abantu ko akunda amahoro rero iyo unagize n'Imana ukanabana n'umukorahike nawe akunda kunosoma kuramutsa abantu ariko kugira banamubone abe nk'useruka birashobora gutuma umuntu w'umuflegmatique agira ikibazo cyangwa umukorahike akibaza ati je naza ko umuntu natwaye canke umugabo wanje w'umuflegmatique afise ikibazo umenga ntasohora hanze ivyimviro vyiwe hari n'abatubwiye ati jewe umugore w'umukorahike afise nk'umugabo w'umuflegmatique cyangwa umufiyase w'umuflegmatique ashobora kubaza ati jewe nibaza ko umuntu ataproje afise nta n'umunsi wari mwagaragaza ivyiwe nta n'umunsi wari mwashira habona ibintu vyiwe kandi numva umenga aratinya abantu n'uyu muntu azomara iki mu buzima na cyane nk'uko natarabivuze ari umugabo wamenga niwe yategerezwa guseruka yategerezwa kuja mu bantu yategerezwa kwiexprima niki hari igihe kenshi usanga byateye confusion abantu b'abadamu mugabo abaflegmatique nabo hari igihe rimwe na rimwe badatahura habo bubakanye basange cyangwa abakolerique akumva ati ebana uyu muntu agumanye expose aguma maramaza nkiba bifata yuko umenga agira mu maramaza chaque fois umenga bagiye mu bantu yama yumva urazi ko bishikaho umenga bimutera ubwoba ni phobie ni hantise avuga ati ubu twagiye mu bantu agasubira muhege mu bantu nje kwamukanya aho nagomba abwira ati nakamuramutse ugasanga biramuruhije rero kumenyana
birafasha Cane gose. kugira ngo mushobore gutahurana ariko mushobore no kubana neza ubana n'umuflegmatike akamenya yuko suko yanka abantu nuko atiyugurukira abantu cyane niko aremwe umuflegmatike nawe yabana n'umukorehike cyangwa umusanga cyangwa ubundi mu melancholique agatahura yuko vy'ukuri sikosa ryabo niko bameze barakunda canke kuja habona cyane nk'uvyerekeye umukorehike cyangwa umuflegmatike. Nico gituma rero kubifuza kuronga inyigisho canke insobanuro ziruta izinye twahaye muri aka kanya gatoyi mushobora kuzisanga kuri page yacu ya YouTube yitwa Baho Podcast. Murayibona ngaha nyene hama mwiyaboneshe mu fyonda no kuri ako gakengeri ka notification kugira uko dushizeko video mushasha mushobore kuyikurikira. Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza abandi nabo mugire ijoro ryiza. Murakoze gose Imana ibahezagire.